ishimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo babwiye ubutumwa ariko bagamika izosi banka kumva, bica n'intumwa, bicwa n'abavugishwa, abandi babara baboha babashira mu mbatara z'ibiti bibaza ngo nugukwepa Imana no kwisuzugura ngo ntaho bazohurira. Hari umunsi yabitse abahambaye n'aboroshe, abato n'abakuze, abaciye bugufi n'abashyizwe hejuru, uwo munsi bazohuriraho kabisa. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Twabonye Bibiliya itubwira kuri uwo munsi ingene bizoba bimeze. Hariya mu cyahishuriwe Yohana, Imana ishimwe cyane. Twabonye ngo Yohana yerekwa ngo umunsi Imana n'umwagazi w'intama wa Yesu Kristo bazaba bimutse bavuye ku ntebe y'imbabazi bagiye ku ntebe y'imanza. Imbabazi zabahezemwo baje guca imanza ngo bazaba bateye ubwoba. Imana ishimwe cyane. Uwo munsi Yohana byerekwa ngo yabonye isi itigita cyane ihinda gashitse nk'igwaye Mariage na tifoyide. Isi irajugumira ibonye ishavu ry'Imana gusa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo izuba ririrabura rimera nk'ikigundira cy'ubwoya, ukwezi kuratukura kurashonga gucika nk'amaraso, munyenyerezi w'igihumura ngo zirahungurukira hasi ngo kujya kw'igiti. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Zicitse ivutu kubera ubwo ngo ijuru naryo haleluya ririzinga. Ako kanya Yohana ngo yerekwe abona ngo abami bahe bo mu isi bose abami bakoze b'Imana abami. Ubwo muzi igitinyiro cy'abami ngene kimeze, muzi icyubahiro cy'umwami ngene kingana. Ariko uyu munsi abami yarababonye Yohana babunabuye babuyabuye babuze iyo baja niyo bava ngo bahunga uburake bw'Imana. Babuhungira he? Imana uyihungira ngo abona ngo abami, abaganwa, abakuru mu gisoda, abatunzi, abanyenkomezi, abagurano n'abidegembya ngo bose abatihanye ibyaha byabo bakagamika izosi bakagaragaza ijambo ry'Imana. Uwo munsi ngo binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi ngo bakavyinginga bati wa musozi we tugweko turaguwe duhungishe inyonga z'ibyagiye kuri irya ntebe. Imana tubabarire cyane. Uwo munsi ngo imisozi izovuga ati wa munsi bababwira n'uyu natwe ibyacu birahera nabo twahambye uyu munsi barazuka baritaba urubanza, nta buhungiro buzoba buhari. Benshi ngo bazoja ku byobo by'amasato muri Amerika yo hepfo niho hari ishambo ryitwa Amazon ribamwo ibiyoka bininiya cyane byitwa by'anakonda. N'inzoka ishobora kwasama ikamira inka ihagaze, inka yose ikayizingazinga ikayikwiza mu kanwa ikajugunya mu nda. N'uruyoka runini cyane, umuntu woho ni nk'ukwirigata n'akantu gatoya. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Uwo munsi ngo bazoja kubirondanya biyoka bavuga ati mwabisato mutumire turizanye no munsi baje kuvyagaza ku munwa bati turye reka twaje. Uwo munsi biyoka bizovuga toya itegeko ryavuye kuri irya ntebe nyene muhunga. Uno munsi nabo twamize bose turabadahwa, uno munsi barita mu rubanza. Imana tubabarire cyane. Abandi ngo bazoja kubiyaga byamiza abantu nka by'Imediterane bavuga ati dutware, basanga uruzi n'ikiyaga bihagaze nk'icuma ati wapi, n'abari bwira uno munsi baraduga baritaba. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Uburake bw'umwagazi w'intama ngo bubasukweko hama bagende mu muriro udahera. Imana tubabarire cyane. Aho bazobaho bababazwa ubuzima bwabo bwose bw'ibihe bidashira. Imana tubabarire cyane. Rero umvirize, Yesu aravuga muri ibyahishuriwe Yohana 22:12 ngo ehe ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Imana ntawe izozimba, nta n'uwizoherana, buri muntu wese azohembwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wakoze ibibi igihembo kirahari, wakoze ibyiza uzohembwa. Imana ishimwe cyane. Ariko nubwo avuze ngo ndaje vuba nje guhemba, umviriza ku murongo wa 14 yavuze ngo hahigwa abamesura imvune zabo ngo kugira babone kwegera cyagati cy'ubugingo
kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa, ariko hanze hazoba nde? Hazoba mbega ndababaze bantu twigishanye gatoya, izi mbwa zizoba hanze, izi mbwa Bibiliya kiravuga nizambwa dutobera zigacunga ibipango byacu mu ijoro, nizo nizimwe zimuriza inyuma zigenda n'amaguru nizijya zimwe zifite umubiri wose nizo. None nimba atari zirya izi mbwa zivuzwe nizi baza mugeza utemuga uti izi mbwa wumva ari izihewe mumbarize tinone ko twese tuwe ko atari ziriya izi niziye turagowe duhana usanga ziri muri twebwe turambaye ibara. Imana turaboneye cyane. Haleluya. Hanze hazoba imbwa. Duhere ku mbwa rero. Petero yarabyanditse neza, aravuga ngo umuntu yamenye Imana akakira agakiza akava mu bibi byiwe yakora, ngo ariko umunsi umwe hagira isanganya akangora akabisubirako bya bindi yakora bibi bya kera, ngo abagize gute? Ngo abashyizwe ko na wa mugani uvuga ngo iki, imbwa yaradashwe igira gute? Isubira ku byo yadashwe. Mwazumvise za mbwa rero ntazo mwumva. Umuntu yigeze gukizwa akakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, akabatizwa akajya ku ngaburo yera, undi munsi akabivamwo agasubira mu byo yavuye mu kera. Uwo ninde? Kwa muvuga bukebuke, uwo ninde? Oya bivuge cyane, uwo ninde? Ariko murantunga abakozi b'Imana, ni bariya babivuze si jewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanze hazoba imbwa habe n'abarozi. Mureka ndababwire, abantu benshi bakunda gusindira abarozi, numvise ngo ino muraguruka noneho no kuguruka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hano ngo barasatira ikirere kabisa ntagorane. Ibarabara kubera ari ribi hari abantu ngo bitagora cyayigiye. Ariko abarozi Bibiliya ivuga si mwene bajya gusa, kuko nasanze mu isi nzima uburozi bwa mbere busumba ubundi. Haleluya. Abantu barogesha isi kabana nabi kamarana. Uburozi bwa mbere n'ururimi. Mwari mubizi ururimi. Ururimi rurashaka gusambura abagabo bangana gutya bari bamerewe neza bahuje umutima n'inama muri byose. Ururimi rumwe rukabasambura rukabagira ubunywenywe, ejo mu gitondo umwe wese akabyuka atyaza inkota undi atyaza inkota, ari ururimi gusa babarozi. Hari indi miziroga kubw'amashari y'abantu, ugasanga umuntu urababazwa nuko urugo rwo kwa naka gwifashe neza, umugore n'umugabo bumvikana, akiyumvira icyo bacanishamo, akarondera ikinyoma agakubitamwo hagati. Haleluya. Akaruga urwo rugo rwara amahoro, ejo rukaba umucana. Abarozi. Imana idufashe cyane. Ngo hazoba n'abicanyi n'abashakanyi, ngo n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akongera akabikora. Abo bazoba inyuma. Imana tubabarire cyane. Yesu yavuze ngo jewe Yesu Kristo numye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero nakabazo nagombye kubazana nakabajije, mbega uri mu mugwi uyuhe? Uri mu bamesuye imvune zabo, bagoroye ingeso zabo, barekuriwe kuzinjira bahagara kuri cyagati cy'ubugingo bagashikara muri bya birimo, cyangwa uri mu mugwi wabazohera inyuma, abazoba hanze? Imana tubabarire cyane. Umutima wawe uri kukubwira kuri mu mugwi uwuhe? Uri mu mugwi
amen. Haleluya. Uri mu mugwi uyuwe. Tugeze muri cya gihe gikomeye aho umuntu adasubira kureba amaso ya mugenzi we, yiraba, itemberemwo, yinjire mu mutima wiraba. Uri mu mugwi uyuhe muri iyi biri? Hari umugwi w'abamesuye imvune zabo, abo bazokwinjira bashike muri bya birimba. Imana ishimwe cyane. Ariko ngo hanze hazobimbwa n'abarozi n'abashakanye n'abasenga ibigirwamana n'ababesha n'abakunda kubesha bakongera bakabikora. Abo bose bazoba inyuma. Muri abo ndiko ndavuga, ugomba ube warakoze imirimo, ugomba ube waratanze ibyawe, ugomba ube warabwirije, ugomba ube waravuze ubutumwa, ariko utamesuye imvune zawe, ukabikora kubera kwigana abandi, kandi uri umunyabyaha, kandi uzi kwica ukigendana, ukumva ubutumwa bwiza ukanka kwihana, menya yuko we uzoba mu mugwi w'abarizigara inyuma. Ushobora kububesha, uteranya abantu muri korali, uteranya abakozi b'Imana, uri umunyeshari, uri umunyenzigo, ufise urunwa, uvuga nabi. Menya yuko ibyo byose bizotuma uba mu mugwi w'abazoba inyuma. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko Imana irabwira kandi Yesaya ati bwira abantu basubiye inyuma banje baze twitature, kuko jewe sinkunda bapfa, abo nkunda bihana hama bagakizwa bakazoragwa ubugingo budashira. Birashoboka ko wagize intege nke ukaba uri muri abo. Nicyo bituma nakubwiye ngo amahirwe uracyayafise, kuko uracyafise amahitamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amahitamo nayahe? Nayo kuvuga ngo jewe ijambo riransinze, risanze ndi umunyabyaha, ndacyari imbohe y'icyaha kanaka, uno munsi ndagomba yuko ijuru rintabara kugira ejo niryo kuguruka ubwami bw'Imana bukajana babwo, nanje nzobe ndi mu gitigiri c'abinjira, simbe mu gitigiri c'abahera inyuma. Mbega urahari uduze ukuboko tugusengere, uvuga uti je navuze ikintu kwindega imbere y'Imana. Duze ukuboko dusenge. Imana ishimwe cyane. Imana iguhezagire inshuti yanyu, Imana ibahezagire, Imana nibahezagire cyane. Ndahaguruka abantu b'Imana. We ubu uti jewe ndabona hari akantu k'ingoroji kandi ko tuma jewe ntinjira mbonye ibisabwe, hanyuma jewe nkagomba uno munsi kwihana kugira ngo nanje imvune zanje zimesuke zerederere. Imana ishimwe cyane. Nsaruka imbere y'Imana nemewe, umutima wanje utanyagiriza ikibi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aha jewe ndarangije ga ngira mpamagara bungere banyu. Imana ishimwe cyane. Namwe teye intambo ko muze hano imbere. Ngwino dusenga Imana. Kuko waba warahomvye, waba waruhiye ubusa, uravye imirimo myinshi wakoze n'ubwitange witanze, hamwe ijuru ryo kuguruka isanga mu bahera inyuma kubera akageso kamwe canke tubiri. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ni byiza yuko ubutumwa bwiza ubwumvise, ntunigana nabwo, ntumere nk'ababandi Imana yamanuramo inkota ikabarya kandi banse kumva imburi y'abarungikiye. Ahubwo umutima wawe ubu umutima umenekera imbere y'Imana, uvuga uti Imana mfasha, mbabarira, ndi mu ntege nke zimeze uku jewe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi nagenda kubwire ngo Imana irakuzi, kandi kubwo bwitange bwawe no kumva kukwiye guca bugufi imbere y'Imana, ukumva ijambo ry'Imana woryumvira, hanyuma ugasaba imbabazi Imana. Imana irakubabarira cyane. Imana, reka nababwire, hari isengesho nabonye usaba Imana, ikintu nabonye usaba Imana ntiguherande vuyo hanyuma ni kimwe gusa, n'imbabazi. Oyisaba inzu ikayikwemerera, sibyo? Mugabo ntiyiguha ubunyene, ukazomara imyaka 3 5 ucibutse isezerano Imana. Haleluya. Woyisaba umugabo cyangwa umugore ikakubwira ati sawa ndavyemeza uwo mukuronderera, umwaka ukikubita hasi, iyindi igahera. Ariko naganda kubwira umunsi isegondi uvuze uti Imana ndagusabye imbabazi, nako nyene, nako kanya nyene. Imana ishimwe cyane. Iryo sengesho ntigirirwe rirarindirizwa naho ugisaba uti Imana mbabarira mu izina rya Yesu, imbabazi ziba zamaze kugushikira.